gikorwa cyatuzanye na niyo ntumbero y'iki gikorwa. Si fanatisme, no kugira ngo dukize imitima igenda iratakazwa, abantu bagenda barahendwa mu buryo budasobanutse. Twazanye rero ababisobanukiwe kugira ngo bashobore kubisobanurira abatarabisobanukirwa. Turaguhaye ikaze mugadikizi wo ku rundi ruhande kugira ngo uhagurutse umwarimu atore iminota yiwe 20, ariko nashaka nibutse akandi kantu ingo muhagaye ngaha. Turabasavye abarimu ku mpande zose mutubera abashinga ntahe nkuko natwe twemeye kubabera abashinga ntahe, mutwara icigwa nkuko cyateguwe, kuko iyo mugiye inyuma y'icigwa muba mutakaje bariko barabumviriza kandi muba mugoye natwebwe duhagarariye, bica bidutwara umwanya mu gihe byari byoroshe yuko umwanya twawukoresha neza. Iyo ni impanuro ku ruhande rw'iwanje, nkaca ndamusubiza mugenzanje nawe mu kumuhagurutsa atangura atange impanuro nk'iyo. Murakoze cyane. Ego avuze neza ati nawe ugira icyo uvuze ndakivuga n'ukuri. Ni igiteramo cy'amahoro, igiteramo cy'amahoro. Imana iri hano, ntituze kwemera ko duha Satani ikibanza. Imana ni y'amahoro, Imana ni y'amahoro kandi murabizi tuze kuyaga ijambo ry'Imana mu mahoro n'umutekano, atagucyozanya, atagusuzugurana, n'ubutumwa bwiza. Ku ruhande rwanyu mu byita mawaida mu buryo butandukanye babivugamo, ku ruhande rwacu n'ubutumwa bwiza bw'amahoro. Rero tuze kuba mu bihe byiza twisanzuye twubahana, atamajambo yo gucyozanya, yo gutukana, ari atajanye na mada tuza kuba turiko turakorera ko kuno musi none. Rero tudatebeje no munsi nta mwanya w'amajambo menshi aza kubaho kugira ngo ducungure umwanya. Twagira ngo imada sinorinda kuyisubiramo, ndayifise hano sinorinda kuyisoma. Umugenzi yayivuze ko imada tuza gukorera ko kugira ngo ducungure umwanya. Twagira ngo duhagurutse tudatebeje. Ego umukozi w'Imana ku ruhande rw'abakristo, imada arayizi, ndavuze ko ntayisubiramwo, ndayifise hano ku rupapuro arayizi. Ahaguruke, nibaza ko ari witwa Amadi Philippe. Turamusabye ahaguruke aze ashikirize ico Imana yamuhaye kuvugira muri kino kibanza. Ya msomaji inahitajika kuwa kwenda kule. Ya msomaji. Sawa. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi nyote. Amen. Nimewasalimu hivyo kwa sababu mmejitolea na kutoka sehemu mbalimbali na kufika hapa. Ndabaramukije kubera ko mwese mwitanze muve mu bibanza bitandukanye mukaza hano. Na asante kwa kuwepo hapa ili upate kupambanua. Urakoze kubona waje ngaho kugira ngo ushobore gutandukanya bitarusanzwe uzi. Sasa tuna mada ya leo, hari kigwa cy'uno munsi. Allah Muhamadi, Allah Imana y'Abayisilamu basenga cyane Muhamadi, na Yesu Kristo. Kristo ni nani mwokozi wa ulimwengu? Ni nani mwokozi wa ulimwengu? Ninde mucunguzi w'isi? Sawa, tunaingia katika mada yenyewe. Tuingie mu kigwa nyezina. Fasi pana wokovu, ahantu haragakiza. Wokovu kwanza maana yake nini? Umucunguzi no kubiki. Hautasema wokovu muzovuga kama hakuna hatari. Kama hakuna hatari hakuna wokovu. Mikrofone wapi? Sawa. Na kama wokovu upo, neema kuna mwokozi pia. Sawa, nasimama kwanza. Yes. Hi. Sawa.
Kweli bado haijakuwa sawa. Subiri mitambo iwe sawa. Sawa. Tunaendelea na mada yetu. Ni chigwa chacu. Mada yetu inasema Chigwa chacu kiravuga ngo Allah, Muhamadi na Yesu nani mwokozi wa ulimwengu? Allah tukama twumva na Muhamadi na Yesu ninde mucunguzi w'isi. Tumesema wokovu maana yake nini? Bavuze gucungura icarisha gucunguka icarico. Kutoka fasi ya hatari kwenda fasi ya salama. Kuva mu agakiza no kuva ahantu habi uja ahantu heza. Mwokozi ni nani? Umucunguzi ninde? Ni yule anakutoa fasi pa hatari anakupeleka fasi ya salama. Waunda gukura mu kibanza cy'akaga akagushira mu kibanza cy'umunezero canke cy'amahoro. Sasa hatari ni nini? Akaga no kuvuga iki? Hatari ni dhambi. Akaga ni icyaha. Mwokozi ni yule anakuondoa katika hatari ya dhambi. Umucunguzi ni waunda gukura mu kaga k'icyaha. Kwa sababu mwenye dhambi hata muona Mungu. Umunyabyaha ntazigera abona Imana. Hawezi kumuona Mungu. Ntazigera abona Imana. Sasa inataka usamehewe kwanza kubabarirwa bwa mbere. Dhambi ziondolewe njoo upokelewe na Mungu. Ibyaha byawe kigwe ni Imana. Nani sasa atakuwa mwokozi? Ninde azora umucunguzi ku wundi? Allah anaomba nusra. Allah tusabandura umutabare mumukize. Nagiri na wewe awasaidie. Kuna wazoshobore kubafasha. Ni kusema kama Waislamu hawamsaidii, Allah hawezi kuwasaidia. Kuvuga Imana yanyu ni mutayitabara nayo nizobatabara. Hilo ni swali na hoja na acha hapo sidhanu ngamuze kunyishura. Mimi na mashaka na huyu Mungu kama kenda kuri Imana yanyu. Anaomba msaada kwa wanadamu. Isaba kwa abantu bayifasha bakayitabara. Tunaendelea baba, tunabandanya. Tutasoma Qur'ani 9:111. Asema Qur'ani rimwe 9:111. ijana na cumi biriko biraza. Turabona mu kanya abari kure mwonyaruka kugira ngo icigwa ntikibacike. Hanyuma nimwibagire udukaramu n'udupapuro. Abataraza mwibuke muhitana udukaramu n'udupapuro ku botike kugira ngo muje murandika ibigabane. Ari abantu bakunda kudutelefona batubwira ngo mbe mu cyanditse. Twe tubisiga kuri podium. Turabasigira ngaha hamwe mutora udupapuro n'udukaramu. Hanyuma iruhande y'icyanditswe mukaca muvuga igihe cyo gusigurwa. Bizobafasha ari mwahura n'abandi muzobabwira ati oya dusomera aha. Hama baheze bisomere. Mwibuke kuzana udupapuro uko mwibutse udutebe two kwicarako n'udupapuro n'udukaramu muvyibuke. Benshi bakunda udutelefona ngo nimuduhe iryandiko rivuguta. Ajya uravye abarimu bagendana nk'inyandiko zirenga ibihumbi birenga nka 200 mu mutwe. Haleluya. Ama bakaca bagendana n'ibindi bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Ibyo byose ugasanga bikoraniye mu mutwe muvuga butumwa. Haleluya. Muje murandika ibyanditswe bijya biratanga kugira ngo namwe muba abavuga butumwa. Vuga butumwa teza kuri sabikanya namwe bwe mwese mukoraniye ngaha. Ejo muhuye n'umuntu ababesha uti nariyumvire kibuga ku mukoni umwigisha yatanze cyanditse kivuguku. Abo muzaba mudufashije gushikana ivuga butumwa aho ritarashika. Sinzi ko muduha uburenganzira tugatangura. Tudindiye abari mu buhinga bw'ibyuma niba twereka kitangura twe turagabirije. Aho n'umwarimu hariya mu mutaka avuga ati mwantebeje ariko nihangane ibintu bigira bigende neza. Ani ngaho kugira ngo duhabwe uburenganzira bati birakwiye biratunganye cyo duhagurutse umwarimu abandanye ikigwa ciwe mbere nagitangure. Uko umwanya niho wamworoheye. Navuze twe nabwira ko tubashikana aho ni sawa. Amadi
tuzadiretse ntiturindire guca mu bindi by'amajambo menshi. Haleluya. Tangura ikigwa cyawe. Sawa msomaji, tunaenda 47:7 Qur'an. Pende Qur'ani 47:7 mirongo n'indwi ku mirongo irindwi Qur'ani inasema haravuga ngo mirongo n'indwi nahageze mwalimu. Ndio haravuga ngo enyi mlioamini mnusuru Mwenyezi Mungu naye atakunusuruni. Unaona sasa Qur'ani inatuambia, Qur'ani inatubwira kama Waislamu wakimnusuru Allah, wa Waislamu ni mwatabari Imana yanyu Allah, na yeye Allah atawanusuru na hizo chibatabara nyuma. Ni kusema Allah bisobanura ko Imana yanyu Allah hana uwezo wowote na bushobozi ufise bwo gukiza. Waislamu ndio wanategemea kwake, Waislamu ndio mwiringiye, lakini badala wao wategemee kwake, yeye anategemea kwao. Mbele uko mwe mwiringiye Imana yanyu, yeye yiringiye mwebwe ngo muyitabare. Anasema kwamba wamnusuru iyo Imana yanyu babona ngo muyitabare muyikize. Mimi nilikuwa na waza hivi, tena nibaza nti mimi nikiwa nusuru mbega jena watawara na nyinyi ndio mtakaa sawa, ni wao mtoka kumurongo. Hapo ndio ilikuwa kamili. Nije naende ndiye kwa lakini Allah anaomba alikemana anyira sana Waislamu wamnusuru, Waislamu waitaware. Na hiyo nusura Waislamu watamnusuru ngere gani? Mbega mambo zoitawara gute? Huyo Mungu mwenye atanusuriwa na wanadamu. Ile mali zotabarwa n'abantu. Hiyo nusura ni nusura na modeli zotabarwa mukukwe kutabagwa kumeze gute? Muislamu akija hapa, Muislamu atakuza ngaha, aje weke sawa, aze kuzilinda alishire ku murongo. Nilisema sikuona aya Muhamadi na Allah kwamba ni wokovu. Na murongo numwe muri Qur'an uvuga Allah na Muhamadi bora abachunguzi. Sijaona huyo, haondigera mbona. Sasa hii aya inanipa mashaka, ili nabyo bicabinera makenga. Aya ya pili baba, umurongo wa kabiri 9:111 icyenda 111 surati Tauba mu kigabane cyitiriwe kwicuza. Haravuga ngo inasemaje? Icyenda haravuga ngo surati Tauba 111 aya 111 na ndiko anasemaje? Ya sura tagira bismillah. Ndio haravuga ngo Mwenyezi Mungu amenunua kwa Waislamu nafsi zao na mali zao, watoe nafsi zao na mali zao katika kupigania dini, inaye awape pepo. Tulia baba. Aya ingine ya pili inakuja. Mungu wakati haba kenga nguyu. Inasema hivi Allah Imana yanyu amenunua kwa Waislamu nafsi zao na mali zao. Yanamaza kugura imitima yanyu ni mitungo yanyu. Unaona? Kwa sababu gani? Kwa kubera iki? Anasema wauwe azombo mwazo kuhanira idini, wapiganie dini, wakiua mboni licha na wakikubali kuuawa kandi bemere biitwe ndio apate kuwapatia pepo. Aoneo kuyemana yabizo bahijuru bicha chanye biitwe. Ni kusema kwa maneno mengine, bwana mwandi majambo Allah Imana ya Waislamu Allah sema Waislamu waingie peponi, ndio Waislamu tabashemu ya paradiso ni mpaka wauwe bazicha tena wakubali kuuawa ongere biitwe kwa ajili ya dini, kujera kwa hiyo dini. Swala msingi liko kibazo ngachi garuka hanyene. Waislamu wote wako hapa, abazaje muri ngaha mulishaua watu wangapi? Maze kwica abantu bangahe kusudi mwingie peponi? Ndio mwizere ko muzoja muri jajuru Imana yaje. Nataka kila mtu alete idadi ya watu walishaga huwa. Kwanza hapo mkandaa hata kutupatia maze picha abantu 50 ndio ndoja mwijuru. Wachawi wanaua watu, wanarefiranisha abantu. Ni kazi ya shetani, acha ndiko cha Satani. Wauaji wanachoma watu visu kwa ajili ya wizi. Baricha abantu wabachimizi mbugita, tunajua ni kazi za shetani. Ndio sasa niko kwa Satani. Lakini leo tunasikia Allah anafundisha Waislamu tukonvince Imana yanyu igisha Waislamu kwamba wauwe wabazeriche, alafu wakubali kuuawa ongere biitwe kwa sababu ya dini, kwa mugwana dini, ili na yeye
awape pepo kugira ngo nayo bayibone kubaha ijuru. Kila mtu atakuja kusema watu gani alishaua hapa. Utaguhaguruka ngacha abandi batubwira bamaze kwica twende ko yamaze gucunga. Hoja ya msingi ndio hii. Ikiricho chigwa ngacha hari umunsi ni kuonyesha kwamba huyu Mungu hana wokovu. Tuwereka neza ku Imana tagakizigira na gucungurigira. Huwezi kumuua mtu mshaya kwica mao umwambie mtu auwe ngo igishe umuntu kwica eti kwa sababu ndio apate pepo. Mbona ataona kuja mwijuru? Je, kwenda peponi ni wapataenda wauaji? Mwikejuni garichanyi. Na mtu akijiua umuntu niyahura, mtu akijipa sumu niyamkanyo ishano. Nasikia katika dini ya Uislamu kwamba ni haramu. Nikakandi banabo bako ari haramu. Sasa kama mtu amejiua ni haramu, uzokwica ngo ni icyaha. Na yule mtu akijiua ati kwa sababu ya Mungu, kandi uzora mukayiyisha kubera Imana, hiyo ndio itakuwa halali. Wani watocha ba halali aba uweje. Haya yote ni maswali ya msingi na yote ni watu vizenga uzakuza bituziguriye. Msomaji alimu 6:35 Qur'an. 6:35 Qur'an. Hii mashaka ni mengi tu kwa 6:35 Qur'an. Inasemaje? Ndi mwalimu 35. Twende haravuga ngo. 35. Harambwira ngo. Ndio. Kitabu kidasoma mu izina rya Yesu nishongira nsome. Haravuga ngo. Ikiwa ni makubwa kwako kukujitenga kwao. Na haya wana unayowaambia kwa kuwa wanataka waonyeshwe miujiza. Wanataka. Ukawa unataka sharti. Waonyeshwe miujiza. Miujiza hiyo. Na mimi sitaki. Unaona sasa? Allah, Imana yanyu Allah walimtesti nabii wake Muhamadi baragira ikibazo cyoroshe. Makureshi wenzake walimwambia wewe kama uko nabii tuambie mtuonyeshe miujiza. Ubwoko bwe baragenda barabwira Muhamadi ngo twereke ibitangaza. Muhamadi akasema ni kweli. Juma nabii wa zamani wengine wote walifanya miujiza. Wakishwa bakira wote barakoze ibitangaza. Akaenda kwa Mungu wake. Achagenda kumana yeye. Wewe Mungu, atema na nisaidie nionyeshe miujiza. Atengole ibitangaza. Badala kumuonyesha miujiza, acharavuga ngo akubiyakana. Badala kumuonyesha miujiza, iyo Mana akwereka Muhamadi ibitangaza. Ikamwambia Muhamadi hivi, ikimubwira ngo aseme kwanza mimi sitaki kufanya hiyo miujiza. Ati Imana ya Allah ndaza na bitangaza. Asema kwa nini nataka wao waonyeshe miujiza? Ati bitangaza tena byongora. Mimi sitaki miujiza. Ayo Mana rugo tendaza na bitangaza. Akamwambia hivi, atamubwira ngo kama una nafasi ya kutembea chini kwa chini, kama una nafasi mbonimbo visumwanya wa kutembea fasi fulani wende utafute muujiza. Wewe kuja kuzana ibitangaza. Wende ugende au achanye. Kama una ngazi nima wewe ngazi ya kupanda juu mbinguni kugenda mwijuru wenda kuleta muujiza kuzana ibitangaza. Haya fanya wende genda, lakini mimi sitaki. Aliko Imana ya Allah na bitangaza ngora Muhamadi. Kusema Allah hawezi kutenda miujiza. Kwa Imana yanyu atalitangaza ikora. Unaona sasa? Kwa kumtuma Muhamadi apande ngazi, kubwira Muhamadi ngo yuriye mwijuru, ni kwa sababu Mungu wa mbinguni ndio anatendaga miujiza. Imana ya mwijuru yenye ikora ibitangaza. Na yeye Allah ni Mungu wa Maka. Ayo Allah ni Imana ya Maka. Si Mungu wa mbinguni, si Imana ya mwijuru. Maana alishindwa kutenda miujiza. Iyo Mana ndio ikora ibitangaza. Hata Muhamadi hakuna muujiza alitenda. Muhamadi alitangaza ngeza kora. Kama ni wanaume watauleta hapa. Batenga watueleke muri Qur'ani Muhamadi akora ibitangaza. Ndio tutajua kama wao ni wanaume. Ndio kumenya kama asemi na Allah amekataa kuna muujiza. Imana yake ni kwamba alitangaza. Sasa kama wao wanajua kuna muujiza Muhamadi alitendaga kupitia Allah, uje hapa. Ni baadhi ya alitangaza Muhamadi yakoze bikiye kuri Allah. Kwa hiyo Allah sio mwokozi, Allah leo si mucunguzi na mfuta kabisa. Allah ndamuvude hana kwa na kuambia Muislamu kwa hapa. Abaisha ndabwiye muri ngaha. Allah mpe talaka. Allah mvavanie naye sio Mungu wa kweli. Si Imana yuko anatenda miujiza. Imana yuko ibitangaza. Bwana asifiwe. Amen. Tunaingia kwa Muhamadi. Tugende kwa Muhamadi. 6:50 Qur'an. 6:50 haravuga ngo. Unasemaje? Muhamadi aravuga arabwiza ngo avuge. Sema mama. Mimi sikwambieni kuwa ninazo hazina za Mwenyezi Mungu. Muhamadi hana hazina za Mungu. Muhamadi avuga ngo ntarigega nabo biko bw'Imana ngira. Hana hazina za Mwenyezi Mungu. Ntarigega by'Imana Muhamadi afise.
atakuwa mwokozi huyu. Uwe mwenye umuchunguzi. Sasa atakuokoa na nini? Uwe kuchungura gute. Na hana hazina za Mwenyezi Mungu. Na una bijeka by'Imana gira. Twende endelea. Turabandanya. Nikakupeni mnayoyataka. Wala sikukwambieni kuwa najua mambo ya siri ya Mwenyezi Mungu. Hatua ya pili ndio hii. Ikigira kabili kando. Muhamadi hajui, hana siri za Mungu ndani. Amabanga y'Imana yiritse kwagira na rimwe. Ntabanga y'Imana. Kwanza atakuwa nabii. Uyo muri umuvugishwa. Baba, huyu atakuwa nabii. Uyo muri umuvugishwa gahemwe. Mtu mwenye hana siri za Mungu. Hata abanga y'Imana yurugishwa. Baba, 10:25. Endelea kwanza. Tuandanya hanyene. Endelea. Haravuga ngo mikosi kuambieni kuwa mimi ni malaika. Hata mkaniambia kwa nini unakuwa na kuoa. Mimi Muhamadi sifuati ile yaliyofunuliwa kwangu. Bado hujamaliza sasa. Yaliyofunuliwa kwangu. Sema. Je, kipofu na mwenye macho huwa sawa? Nyinyi Waislamu hamfikiri. Unaona sasa? Muhamadi anajilinganisha na kipofu. Muhamadi wewe avuga kwa nini? Hana siri za Mungu. Amabanga y'Imana gira. Hajui mambo, hana hazina ya Mungu. Habijeka by'Imana gira. Alafu anasema hivi, hanyuma avuga ngo kipofu na mwenye macho huwa sawa. Mwebwe mushakuigira. Waislamu je hamfikiri? Kama Waislamu mwe hano ubwenge mugira ngo muyumvire. Waislamu takbir. Huyu atakuwa mwokozi. Ule mwenye umushukuru. Baba, Zaburi 25:14. Zaburi 25:14. Haravuga ngo inasemaje? Zaburi 15. 25. 15:14. 25:14. Changamuka baba. Zaburi 25:14. 14 na hageze mwari. Inasema haravuga ngo ibanda juora nivisa na bamuwa adoreka isezerano jiwe. Bwana asifiwe. Siri ya Mungu amabanga y'Imana yako kwa wale wanaomcha alikuwa Imana bonyene. Muhamadi anasema yeye hana mambo ya siri ya Mungu. Muhamadi tunajena amabanga y'Imana ndi. Nikusema hata huyu Mungu mwenye anaabudu visono kwa Imana yuwasenga ni Mungu feki. Ni Mungu piati. Kwa mujibu wa Biblia, Biblia, mcha Mungu anakuwa na siri za Mungu. Muumini wa Imana atakeza kumenya mabanga y'Imana. Baba, tunaendelea. Yego 46:9 Qur'an. Tuichenda haravuga ngo Muhamadi okozi twende na yeye. Ninakatanda tuichenda haravuga ngo. Unasemaje? Sema mimi kiroja mpya katika mitume. Ndio. Mimi si kiroja mpya katika mitume. Ndio. Endelea. Wala sema mimi si kiroja mpya katika mitume. Ndio. Wala sijui nitakachofanywa nini. Sijui nitakachofanya. Muhamadi mhazija zokoregwa. Na nitakachofanywa nini? Wala Waislamu Muhamadi hajui mtafanywa. Ndio mzokoregwa Waislamu Muhamadi havyaji. Endelea baba. Tuendelea. Sifuati aliyofunuliwa kwangu. Sasa alifunuliwa nini? Neno ya 20 utakadamanga ina. Kama hajui kama Waislamu watapona jehanamu. Hata kama mzojaji neno ya 20 alifunuliwa nini? Ya 20 atakuwa mwokozi mwenye umuchunguzi. Baba, nipe 9:80 Qur'an. 9:80 Qur'an. Tumsikie na chaji tawanga dandara mpaka Yesu. 9:80 inasema hageze mwalimu. Chaji gabane kitagira bismillah. Ndio haravuga 80. Haravuga ngo 80 ni ndi mwalimu. Ndio haravuga ngo 80. Waombe msamaha. Muhamadi anaambiwa hivi. Muhamadi anapigwa ngo waombe hao watu msamaha. Muhamadi ushakuwa sabiri kigongo. Mara 70 wala siombe. Hata ukiombea mara 70, hata ukiombea msamaha mara 17, Mwenyezi Mungu hata wasamehe kabisa. Swali
kinaruka, kiwazo kinagarutse. Muhamadi atakuwa mwokozi namna gani? Muhamadi atabachumbira kutatera kama hata waombea msamaha. Ndio nao wasema inchwe 70. Qur'ani inasema hata mara 17. Qur'ani mzabana hata wasenge inchwe 70 mzuri. Dhambi zenu ziko pale pale. Yaani mzogoma haja nyene. Mnaweza mkajiuliza, mwashara kwira. Muhamadi kama ametukatalia hivi. Muhamadi batukika kama huyo ala amekataa hivi. Imba ala tuko yuko. Sama tutaupata wapi? Kigongo tutajikura hehe. Yohana wa kwanza, cheti cha mbele cha Yohana 2:1-2. Cheti cha mbele cha Yohana, cheti cha mbele cha Yohana mwalimu haravuga ngo. Kabiri Mungu wa mbele, Mungu wa mbele haravuga ngo. Unasemaje? Bana banje bato. Bandikiye ivyo, kugira ngo nimukora icyaha. Kandi haje umuntu akora icyaha, uzumwita kuri data wa twese. Tuna nani? Umwita kuri data wa twese. Yesu Kristo. Umugorotsi. Kandi uwo muhongano y'ibyaha byacu. Iyo nje. Muhongano y'ibyaha byacu. Mugorotsi byacu twenyene. Sio vya watu tu wa Israeli wenyewe. Ni byacu twenyene. Ni by'abari mwisi wose. Bali na kwa dhambi za watu wote. Waislamu wakiwemo, Waislamu shake mujangirani murimu. Warundi, Wanyarwanda, Wanyarwanda bose barimu. Wazungu wote, abazungu bose barimu. Sio dhambi za Waisraeli tu, si vya Waisraeli. Sikiliza dhambi za watu wote n'abantu bose hamwe. Sikiliza Mwokozi sasa. Reka mucunguzi anasamehe dhambi. Na huyu njoo mwenyewe anaondoa, analeta wokovu. Uyegere katabari kuruza na gakiza nezo wari wewe. Baba, Mathayo 1. Mathayo 1:23. Haravuga ngo. Inasemaje? 1:21 haravuga ngo. Ndio. Haravuga ngo uzobyara umwana w'umuhungu. Ndio. Nawe uzumwite Yesu. Kuko ari wazokiza abantu biwe ibyaha byabo. Ibyo byose byabaye bityo. Ngivyo umwami Imana yavuga mu kanwa ko bavugishwa n'Imana biboneke. Ngora ari inkumi zotwarinda. Ngora inkumi zotwarinda. Byari umwana w'umuhungu. Azomwita Emmanuel. Sobanura ngo Imana mu bantu. Bwana asifiwe. Amen. Yesu maana yake Mungu mwokozi. Yesu sana Imana ikiza. Mungu alivaa mwili. Imana yambaye umubiri. Akashuka iramanuka. Ili acha kuokoa. Unaweza kukuchiza. Wewe mwenye dhambi. Wewe mnyapyaha ulinga. Mimi mwenye dhambi. Wewe anteni mnyapyaha. Lazima uokolewe kwa njia ya Yesu. Mimi mnyapyaha ni makuzo kizwa biciye kuri Yesu. Kwa sababu ndio njia pekee. Wewe kwa njia wenyene yo gukirizwa mu. Njo Mwokozi. Ili wa mucunguzi wenyene. Baba! Tende Yohana. Kuna nafasi Yesu alienda kuhubiri. Yesu agiye kuvuga ubutumwa. Watu wakamsikiliza, baramwumva, wakamtambua kwamba ndiye Mwokozi wa watu wote. Baramwona tuelewe mchunguzi w'abantu bose. Ile 42 Yohana 42 Yohana haravuga ngo. Anasemaje? Wa mwigisha Yesu yakunda haravuga ngo. Ndio. Maze babwira uwo mugore. Batubiho. Twize kuko amajambo yawe gusa. Kuko natwe twiyumviye kandi tumenye ko uyu wari umukiza w'isi by'ukuri. Bwana asifiwe. Amen. Yesu anajulikana kama Mwokozi wa ulimwengu. Yesu amenyekanye nk'umukiza w'isi yose. Tumuulize yeye mwenyewe. Batubwiye mukubwiye. 12 Yohana 12 Yohana 47 47. Yeye mwenyewe ajisema 12 Yohana 47 aravuga ngo. Unasemaje arakaraka? Ariko nihagira amajambo yanje ntayazigame zigenda mucira kwiteka. Kuko nabe no gucira kwiteka isi. Ariko ravanyo nyene nazanywe no gukiza isi. Bwana asifiwe. Amen. Unasikia Mwokozi wa ulimwengu? Wewe ni mkiza wewe. Ndio Mwokozi wa ulimwengu. Wewe ni mkiza wewe. Sasa ukikaa kwenye mikono ya Yesu, washavu miganda vya Yesu, hakuna shetani hata kuperemia. Yesu nasigera kwa Satani hata kukua miganda vyiwe. Baba, 10:27 Yohana. 10:27 Yohana. Malizia na 28 nenda. 10 haravuga ngo. Baba, 20 Yohana haravuga ngo. Abara ila amazanje. Umvijwe janje. Nanje mimi yarazi. Unawajua wanamurikira. Na wao wananifuata. Kandi natende bahugingo budashira. Yesu nawapa uzima wa milele. Na wazo kwigera baparuri. Hawatapotea kamwe. Kushita ibihe bidashira.
hata milele. Kandi na ushobora kubashikwa mu maboko kwanjye. Hakuna mtu atakayepokonya katika mkono wangu. Huyu ni Bwana Yesu. Kwa hiyo Waislamu njooni kwa Yesu. Na Waislamu mje kwa Yesu. Je, Mwokozi wa ulimwengu, ndiye mchunguzi wetu. Ukimwamini, niamini zako zitafura. Hiyo mozi hiji alikoshaka kama nyinyi. Ni wala anajana imezaa sana zilifuta. Na ajili hataja jina loloba nikamwamini Mwokozi. Hiyo mozi. Leo naitwa mwana wa Mungu. Unamshiriki mwana wa imani. Utapata identity ya mbinguni. Unamshiriki roho kalanga Mungu. Na hii utakuwa mwana wa Mungu. Unamshiriki mwana wa imani. Nani anataka kuja kwa Yesu? Ukabisha kuzoja kwa Yesu. Fanya Uislamu hakuna wokovu. Ulipo Muislamu na hadakiza kanisa. Danganyiki ndani ya dini hamna. Wapo waenda muidini hakuna wokovu kwa mwingine yeyote. Kwa hiyo kiza lako ni kuchukua tuweze kwa Yesu. Yesu amesema, Yesu anatudengo. Mimi ndimi njia, njia nzira na kweli ukuri na uzima mugino. Hakuna mtu ataenda mbinguni. Hawezeshka kwa dada. Mtu ataenda kwa baba. Hawezeshka kwa dada. Yesu ni sifa mwapo. Janye je Yesu. Unakwama wapi? Yesu azumeza gicha. Kata zangu unakwama wapi? Yesu azumeza gicha. Kwa Yesu. Imuze kwa Yesu. Nani hapo kuna uzima. Asante. Ego, bintu bitanguye neza cyane. Turashimiye umukozi w'Imana Ahmad ubutumwa bwiza ariko aravuga. Icigwa ni hagati ya Allah, Muhamadi na Yesu Kristo. Nico cigwa kiriho uno musi. Ndizera ko abantu bose rero baraha bariko barumviriza. Ego, nta majambo menshi dushobora kugira nk'amakomantere, n'umwanya w'abavuga butumwa gusa bonyene. Tugasaba rero umwanya tutatebeje duhagurutse umurongozi ku ruhande rw'Abayisilamu aze ahe kaze. Ego, aze ahe akaze umwigisha ku ruhande rwawe. Kaze mukozi. Kaze. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinshaka kurandira ariko nosaba yuko abavuga butumwa ku mpande zose bogerageza bagakoresha ubuhinga nkuko arabahinga kugira ngo bagume mu cigwa. Ntabwo basanga bagiye mu bindi bitajanye n'icigwa. Amatura hayi kaze umwarimu yamukurikiranye Amad akaba ari Ustazi Alimas. Niwe bakunda gukina agapira ko hejuru. Cyo gituma namutoye yakinya ko hejuru nawe ndazi ko hejuru akazi. Nta byinshi mvuga yamukurikiranye naze nawe atera agapira hejuru nkuko nawe reka aragatera inshallah. Turagwaye ikazi minota 20. Twebwe ntiturekure kuvuga amajambo menshi no kwakira abarimu no kubibutsa ikintu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashukuriwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hashimagizwe wala imani uligira byose. Mwenyezi Mungu ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. Imani tabya kandi tabyawe. Na wala hakuna kiumbe chochote ambacho kinafanana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uhoraho Imana takiremwa na kimwe gisa nawe. Rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama baad. Waislamu na wale ambao si Waislamu, namwe mutararo ngingabira no kuba Waislamu. Amadi ametoka hapa. Amadi avuye hano. Katika mazungumzo yake yavuze ametaka kutumikisha baadhi ya maneno, ametumikisha ujanja wa Kiswahili wa buyenzi. Yakoresheje mu majambo mutugenegene n'utuntu twiwenze ku buyenzi gusa. Kwa hiyo kurubwo mwenyekiti akaona acha na mimi nimlete mwanabuyenzi mwenzake. Muhagarikiza avuga ati sha nawe njana nanje wizi Kiswahili mu buyenzi akizi neza kabisa. Kwa sababu kubera ko mada leo inasema ichigwa cy'uno munsi cyavuga ngo Allah, Muhamadi na Muhamadi na Yesu ni nani ambaye anaokoa wanadamu? Mucunguzi w'abantu. Lakini mimi wakati niliposikia tutite ariko jumwanya numvise ijambo ry'umutwe, nimeona kwamba ndugu zetu elimu yao ingali chini, na isembe gatinu kuri bagenzi bacu ba Kristo umenye bwabo cyari hasi cyane. Kwa sababu kubera iki wao utasema Allah, kubera ushaka kuvuga ngo Allah, uchukue Muhamadi, uchukue na Muhamadi, umchukue Yesu, uzane na Yesu, uulize ni nani ambaye anaokoa
kutuokoa. Urangije mutubaza ngo ninde acungura, Utakuwa umechanganyikiwa. aho numva ko byagucanze. Lakini Ariko ukija ukimjua Allah ni nani, uje hano ukamaze gusobanukirwa aba ninde, kwa sababu Mungu kubera ko Uhoraho ambaye ni Allah, ariwe Allah, yeye ndiyo muokozi wa kwanza, niwe mucunguzi wa mbere wa buri kintu cyose, yeye ndiye anaokoa dunia nzima, niwe acungura isi yose birimo byose. lakini Ariko Muhamadi na Yesu hawa ni watumishi wa Mwenyezi Mungu. Wao wamekuja kutuokoa, abo baje kuturokora, yale maneno ambayo wametufikishia. bakoresheje amajambo Imana yabarungikanye baratuha. Wamemwambia Yesu, nije gituma Yesu avuga ngo wende kawaambia binadamu msiue, genda ubwire abantu bagenzawe ntimwice, wende kawaambia binadamu wasizini, genda ubwire abantu bagenzawe ntimugasambane. Ukifuata maneno ya Yesu, umaze gukurikiza inyigisho za Yesu, ukayaacha, ugacyura bya bindi, umeokoka. basa uba wamaze kucungurwa. Na ukiokoka, umaze gucungurwa rero unaenda wapi? utuja he? Kwa Mwenyezi Mungu. Kumbe Imana ujya. Kumbe hawa, kumbe abo bantu ni mtumishi wa Mungu, n'abakozi b'Imana, na wenyewe nabo ubwabo hawawezi wakafanya kitu mpaka Mungu awaambie. nta kintu na kimwe bashobora gukora 5:30 Yohana, kiretse Imana ubwayo ibahaye uburenganzira. 5:30 Yohana, 5:30 Yohana. inasemaje? Kwa wale wanaosoma na kuandika, Inasemaje? 5:30 tunakwenda kwa wale wanaosoma na kuandika. Inasema mimi Yesu siwezi kufanya neno mwenyewe. Maliza. Kama nisikiavyo ndivyo ni hukumu. Tulia. Kumbe Yesu nawe yeye mwenyewe anashuhudia. nawe ubwiwe arabyemanga. Kile chote ambacho ninachokifanya mimi, yewe ibintu byose mubona nk'aragiye Yesu au ninachokisema cyangwa ndababarira, nakuwa nimeyasikia kwa Mungu. bari ubutumwa Imana yampaye. Kumbe Yesu ni representative wa Mungu hapa. Kumbe Imana niwe rero muhagarikizi w'Imana, anatufikishia maneno ya Mungu, aza kutubwira amajambo y'Imana, alafu akaja kufanya ujanja. uriya rero tipe naza gukora utugeneje, akatoa Qur'ani 47, ahitatanga Qur'ani 46 mstari wake wa 7. Nani kumurongo wa msomaji akaongeza, umusomyi sasa wiwe atashiramo utundi twiwe, akatoa. Sikiliza hiyo aya inasemaje. reka rero twumve ngo iyo aya ubundi yavuga ngo 40 na ngapi? 47 Qur'ani inasoma kwa wanasoma na kuandika. 47 inasemaje? Enyi mlioamini, sikia, Mwenyezi Mungu anatuita kwa jina la heshima, anasema enyi mlioamini. Imana yaduhamagara mu izina ry'icyubahiro kiyemya bemera. Maliza. Mkinusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Tulia. Alitoa hii aya, hiyo aya maze kuitanga, yeye akasema, wewe chavuga ngo Mungu amesema, Imana yavuze ngo mkininusuru mimi Allah, ngo nimwamfasha cyewe Imana. lakini aya inasema, ariko aya iravuga ngo mkininusuru dini ya Allah, nimwawe ko idini y'Imana, Mungu atafanya nini? Imana nayo ubwayo izobarakora. Mungu naye atakunusuru. Sasa unakuja kuongeza, ahuraza kongeraho se bana, someni yale yalivyoandikwa. Nenda nimije kuba musoma ibyanditse mutwenge unakana. Amadi, ujanja wa barabara 12 acha. Amadi ubugenegere bwara ku 12 geragera. Wewe ni mtoto wa barabara 12, mimi ni mtoto wa barabara ya 10, tutapambana hapa. Wewe ku 12 no ku 10 kiramenyekana. Takbir! Islamu raha sio raha. Hapa ningaye nasafisha kwanza uchafu. Ndakuru mwande yashize hano. Sasa kumbe akatoa tena, arangiza taraza ndi murongo, akatoa aya ya Qur'ani 9:111. atanga Qur'ani 9:111. Amadi we, kila siku tunakwambia, buri gihe turakwimanu, ukitaka kujua Qur'ani, iyo ushaka kumenya Qur'ani, tufuate sisi wenyewe nayo. Rondera abayisilamu ko dubini. Wewe ukifuata Qur'ani utakuwa unaanguka vibaya. Wewe wigije Qur'ani uzomeneka nabi kabisa. Sasa aya ambazo unazotafsiri, izi aya ugenda ubusobanuro, unakwenda kinyume, ugenda kubiri cyane.
kugeza ubwo upanga pangichi ukaleta miujiza. uzani bigiri bitangaro. Sasa kama ni aya, kama ni mada ya miujiza, nimba ari ikigwa cy'ibitangaro, mwambie mwenyekiti mada ibadilike hapa, tukupanga kwinginze bisabira uburenganzira kubagarikiza icyo tukitende ko kino ku kindi gisobanura. Lakini kuleta masuala ya miujiza hapa, ariko kuzana ibitangazano, wewe utakuwa umekwenda vibaya. aho wamaze gukuru Kwa haraka twihuse. akatoa tena aya ya Qur'ani 6:65. Soma hiyo 6:65. Hii aya 65 akatoa, ametoa 65. 6:65 nasema Muhamadi ajaribiwa, akasema nimekataa, hawezi akafanya hivi muujiza maswala mpaka apewe ruksa. 65. 35. Na ikiwa ni makubwa kwako huku kujitenga kwao, na haya anayokuambia kwa kuwa wanataka kuonyeshwa hiyo miujiza wanayoitaka, ukiwa unataka sharti waonyeshe miujiza hiyo, na mimi sitaki. Tulia, Mwenyezi Mungu Imana rigira byose anamwambia Mtume Muhamadi, yabwira wa Imana Muhamadi ati, anasema anamwambia ati, ewe Muhamadi, yewe wa Imana, ikiwa anakupatia sharti, nimba bashaka kukuitegeko, wakupe sharti, wakaguitegeko, mpaka tukuamini wewe Muhamadi, ngo kugira tukwemere ni maka, usifanye miujiza mpaka mimi pale nitakapotaka. ngo bagukora ibitangazo. Mungu ndio amemkatalia. Ino mwimana ni abujije ntwa Imana Muhamadi. Yesu mwenyewe, Yesu bwiwe alijaribiwa, yagerageje, walimuomba afanye hivi, alikataa. baramusabye ngo akore ibinini ariya. 3 Mathayo, ngapo vile 3 Mathayo, 3 Mathayo kwa masoma na kuandika. natoa uchafu kwanza hapo. Kwanza tubaze dukuru nganda yagiye ataga kuza munzi. Maliza. 3 Mathayo. 3 Mathayo Inasemaje? 4:3. Hiyo ni ya Kiswahili bwana. Wewe msomaji mwingine ananipa ya Kirundi, tunataka Kiswahili. Tamweza Musa kana. 4:3. Inasemaje? Inasema 4:3. Ndio. Mjaribu akamjia Bwana Yesu, akamwambia ukiwa ndiye mwana wa Mungu, ikiwa wewe Yesu ndiye mwana wa Mungu, ima Yesu ni mwana wa Imana, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Mwisho Shetani amemjaribu Yesu, agenda kugerageza Yesu, akasema, aramubwira ati, Yesu, geuza haya mawe yawe mikate. Umbalada Yesu hendera ya mawe ile. Yesu alikataa. Yesu aliyanyira, hakufanya, yarase kubikora, kwa kuwa bado Mungu hajampa idhini ku Imana nyalikamo ku burenganzira. Kumbe rero hii aya ya 6:35 ubusobanuro bw'ino aya 35, Mungu ndio amekataa, Imana ndiyo yabyanse. Hebu soma 40:78 Qur'ani. Sikia sasa. 48 Qur'ani. 40:78 Qur'ani, kwa wanaosoma na kuandika inasema 40:78 Suratul Ghafir. Inasemaje? Inasema 78 nimefika. Na yakini tuliwatuma mitume kabla yako. Wengine katika hao tumekusimulia majina yao, maliza, na habari zao. Na wengine hatukusimulia, maliza. Na itakapokuja hukumu ya Mwenyezi Mungu, ndio kutuhukumiwa kwa haki, ndio, na wafanyayo mambo ya batili watapata hasara katika huo. Maliza. Imekwisha 6:78 Qur'an. 78. Hii aya ameitoa, alikuwa anakusudia kwamba Muhamadi kufanya kitu chochote analazimika kumuomba nani? Mungu. Na kumbe Muhamadi kufanya kitu chochote anafanya kwa idhini ya Allah. Muhammad ni mtume wa Allah. Naam. Sasa akatoa aya moja ya 46:9 ili niingie sasa mimi kuonesha tunaisafisha hiyo ili tuingie huko. Inasema sema mimi sikiroja mta katika mitume. Tulia, huyo Muhamadi ni mtoto wa Kiswahili. Ewe ni mwana wa Mswahili pe. Amesaliwa Buyenzi.
Buyenzi. Yavukiye mu Buyenzi. Anakuja leo kudanganya watu. Uno Musa jana kwenda abantu. Inasema ya kwamba anavuga ngo aya inasema ikiwa mimi si kiroja, si kiroja. Ayo bwayo bavuga ngo jewe sindi cyaduka mu ntumwa. Si kiroja mpya katika mitume. Sindi cyaduka mu ntumwa. Inamaanisha ya kwamba sobanura ngo Muhamadi anasema, Muhamadi avuga yuko anawaambia watu, abwira abantu ko mimi sio mpya katika mitume. Ntabwo ndi intumwa nshasha. Kabla yangu mimi, imbere yanjye je Muhamadi pamepita mitume wengine. Haciye izindi ntumwa nyinshi. Mimi Alimasi, kera Alimasi akarorero, si muadhiri mpya katika wahadhiri. Tumuvuga butumwa mushasha mu bavuga butumwa. Lakini sio kusema siko muhadhiri. Ariko nibivuze ngo sindi muvuga butumwa. Kabla yangu, imbere yanjye kulikuwa wengine. Hari habandi. Ndio Muhamadi anasema, icyo gituma Muhamadi abwira mimi si kiroja mpya katika mitume. Sindi cyaduka mu ntumwa. Nyuma yangu palikuwa Ibrahimu. Imbere yanjye hari Aburahamu. Nyuma yangu palikuwa Musa. Hari ba Musa. Nyuma yangu palikuwa Ayubu. Hari ba Ayubu. Sasa elewa Kiswahili. Tenda msobanurire Kiswahili mwabagabo. Serikali imetia masomo bure kusoma Kiswahili. Leta yashize amashuri kwiga ku buntu mwere mu bimenye. Yesu ni mwalimu wa kufundisha Kiswahili. Yesu uri na mwarimu uri bafashe bizogira akamaro. Sasa kuruko tunataka sasa tumuoneshe. Tugomba tumwerekere uko. Nani ndio muokozi wa dunia nzima? Ninde mucunguzi. Na ndio mada ya siku ya leo. Nicho kiba kandi chuno munsi. Tunamuonesha sasa. Tugiye kwimwereka rero. Qur'ani 39 61. Tunakwenda sasa. Inasemaje? Bismillahirrahmanirrahim. Na Mwenyezi Mungu atawaokoa wenye kujikinga kwa ajili ya kufuzu kwao. Umesema Mwenyezi Mungu wewe imani wigira byose Allah atawaokoa watu chungwa tange satokora watu ambao wamefuzu, abandi bakoze ibyiza bagakora ibyiza bakabihembirwa. Kumbe Mwenyezi Mungu ndo ambaye anaokoa. Anaokoa watu wote. Hapa duniani tuko kwenye mitihani. Wewe Yesu alikwambia usifanye hichi. Muhamadi alikwambia usifanye hichi. Muhamadi nawe aravuga ati nicyo ntigikora. Ukaviacha. Ukafuata sheria. Ugakurikira inyigisho z'Imana. Anasema atawaokoa. Imana iravuga ati wewe uzohura n'akaga uzocungurwa. Sasa Mungu ndiye muokozi. Imana ndiye mucunguzi. Sasa tutizame Muhammad. Reka twibarize Muhammad. Kazi yake ni ipi? Akazikiwe naka. 14 Qur'an. 14 rimwe Qur'an. Inasemaje? 14:1. Inasema Baba Bakari. Namba. Soma mwanangu. Inasema 14:1. Qur'an sura Ibrahim. Alif lam ra. Mwenyezi Mungu ndiye anayefahamu maana ya herufi hizi. Hiki ni kitabu tulichokiteremsha kwako ili uwatoe watu katika giza uwapeleke katika mwangaza. Takbir! Allahu Akbar. Mungu anasema imana rugira byose abara. Kwanza hiki kitabu hakina mashaka. Hiki kitabu ni amakenga. Sasa Muhammad Mungu amemtuma hapa duniani. Imana yamurungitane ku isi kuwatoa watu kwenye giza kugira ngo bakure mu muzimiza. Anawapeleka kwenye abajana mu kwenye mwanga, mu mucyo. Anawatoa kwenye l'obscurité, arakura mu muzimi. kule obscurité hariya mu muzimi. Anawapeleka kula lumière, arakujana mu mucyo. Basi niseme taifa leo mtasikia basi. Nasema takbir. Allahu Akbar. Kumbe Muhamadi anakuja kukuonesha mwangaza, aje kukwere ku mucyo nyawe. Yale maneno yake ukiyafuata uyakurikiye unaokoka. Na ukiokoka kandi umaze gucunguka unakwenda
kwa Mungu. Ugira kumana. Kwa sababu yeye ndio mwenye uokovu. Kubera ko Imana ndiri kungaje. Yeye ndio kisigeza mwenye uokovu. Niye mushobora byose gucungura no kurokora. Na Yesu. Kandi Yesu nawe. Na yeye ilikuwa vipi? Nawe byari bimeze bite? 3:51 Qur'an. 3:51 Qur'an. 3:51 Qur'ani. Aha. Inasema kwa unasoma na kuandika. Inasemaje? 3:51. Inasema 51. Inasemaje? Hakika Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu Ni Mola wangu na ni Mola wenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu na Mola wenu. Basi muabuduni yeye. Muabudu yeye. Iliyo takbir. Allahu Akbar. Kumbe Yesu Mungu Imana nayo iravuga ngo manabii watu walifikisha ujumbe mmoja. Intumwa zose zashikanye ubutumwa bumwe. Ukiamini wewe ya kwamba Mungu Imana ni mmoja, hamwe ukamwabudu ukaisenga, unakuwa kwenye njia iliyonyooka. Yaba Yesu zilibarotse. Yesu Yesu na wewe unaokoa watu kwa njia moja. Na yarashanye mwezi 20:17 Yohana. 20:17 Yohana. Inasemaje baba? Inasema kwa wale wasoma na kuandika. Sema hata kwa Kirundi haina shida. Haina shida. Ya Kirundi? Soma hata kwa Kirundi. Iko mbali baba. Soma basi. Kiswahili 20:17. Inasema kwa wale wasoma na kuandika. Msinishike. 17. Basi akamwambia Yesu alimwambia ati Mungu yako uko na wagenda kwa data. Maliza. Alikogenda kwa bene data babariti. Kwenda kwa ndugu zangu ukamwambia tuje kwase. Nataka kwenda kwa baba yangu. Ali Yesu ambaye ni baba yenu. Ati kuma na yaiwe. Naenda kwa Mungu wangu. Alionana. Ambaye ndio Mungu wenu. Na Qur'ani inasema ukiamini hayo unafuata njia iliyo nyooka. Ukifuata njia iliyo nyooka unakwenda wapi? Ukurikiza ligoro tujaye. Kumbe Yesu ni mwokozi, mucunguzi n'ubwo buryo. Amekuja kutuokoa kwa maneno ambayo Mungu amemtuma. Yaje gucungura abantu akoresha amajambo Imana yamutumye. Ukisoma 17:6 usisomi. Yesu anasema, Yesu anavuga ngo anamwambia Mungu, abwira Imana ngo maneno ambayo unionipa, amajambo wampaye narayabahaye, wakayafuata, wakaamini, yarize yako ya kwamba ari wewe mimi nalitoka kwako. Kumbe maneno Yesu alifikisha, kumbe majambo Yesu yashikanye ndio uokovu. Niko gucungurwa. Ukiyafuata uyakurikiye unaokoka. Uye nukuru wako. Na ukifa unakwenda wapi? Kwa Mungu. Uchunguza yekuma. Sasa ivuga ngo kama Mungu ndio mwokozi, nimba Imana aliye mucunguzi. Wakati wa Nabii Musa, mu gihe cha Mose, Mungu alimwokoa Musa. Yachunguye yakorewe wa Israeli. Imurokora n'abajya Abanyisraeli bari kumwe na Farao. Kwa Farao. Aliwaokoa. Kumbe Mungu ndio mwokozi. Imana niyo mwokozi mucunguzi. Tukangurujeni kusoma. Tenda kwiga ubenye ibyo mubamuzi. Yesu anafikisha ujumbe. Yesu ashikana ubutumwa. Ukiyafuata anakwenda peponi. Wikurikisha mwisho. Muhamadi anafikisha ujumbe. Amada kurikisha atani ubutumwa. Ukiyafuata unakwenda peponi. Wikurikisha mwisho. Salamu alaykum. Amahoro y'Imana banene. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagenda kucigwa bakagenda n'umwanya. Natwe rero uko duhagarariye ibi bikorwa nta mwanya dufise, nta majambo dufise. Ndahaye ikaze umurongozi ku ruhande rundi kugira ashobore kuza guhagurutsa umwarimu mu gice kigira kabiri. Abari ngaha muriko murakurikirana, nta komantere dushiramwo, twababwiye ngo mudutize amatwi, muzana amakaramu n'udupapuro kugira ngo mubyiyumvirize mwe mwenyene. Urahawe ikaze kugira ngo uhagurutse umwarimu ku gice kigira kabiri. Ego nta mwanya wo kongera guteba nk'uko umurongozi ku ruhande rw'abayisilamu bivuze, nta commentaire, nta majambo, kuko abakozi b'Imana bari hano ku ruhande rw'abayisilamu no ku ruhande rw'abakristo. Twabahebeye umwanya, nta makomantere. Akantu gusa nocishamo n'ibi umunyekiti yavuze ku byerekeye imada.
ko bishika ugasanga umuntu agiye inyuma y'imada oya. Hariho abantu batatu, abo bantu batatu ni Allah, Muhammad, ego abo bisaba yuko tubakurikirana rwose usomye mada ukwivuga. Muri iyi mada haravuga ngo ibyo nagira ngo nsome neza mu byumve kugira ngo tubyumvikane ibintu ni hagati ya Allah, Muhammad na Yesu ninde mucunguzi w'isi. Naka kantu gusa nagira ngo nshire ko igihe rero bishitse umuntu agakora kuri Allah canke Muhammad canke Yesu Kristo ntabagiye inyuma y'amada na gatoya. Nako kantu gusa nagira ngo dufashanye kumve kumwe uko mada niko yatowe. Igihe rero umuntu abishitse akavuga kuri Allah akavuga kuri Muhammad kuri Yesu ntabagiye inyuma y'amada na gatoya. Ego twagira duhereze kaze umwigisha ku ruhande rw'abakristo ahaguruke kugira ngo aze ashikize icigwa. Moses turagusabye ngo uhaguruke udushikize icigwa. N'abayisilamu baranezerewe uno munsi. Murazi ikibanejereje umwigisha w'abavuye ngaha avuze ubutumwa bwiza. Yavuze ati ukurikiye amajambo Yesu yavuze kubera yuko ari amajambo yakura ku Mana ucure mu bugingo budashira. Kugira ngo nabwo mumera amashi kuko ndabona mu misiza ubu azoba umuvuga butumwa mwiza mu ishengero. Hanyuma umwigisha aringa ku ruhande rw'abakristo ni nk'uko ikigo yari yakirangije hagati ya Allah na Muhamadi na Yesu ninde mukiza w'isi. Nyaba Allah twaramushize muri iki kigwa nuko twasuzumye neza muri Korani yose cyangwa ibitabo by'inkuru za Muhamadi dusanga Allah ntabwo ari umukiza. Nicyo gituma nawe ari muri iki kigwa. Kubera iki? Hari umurongo twatangiye gusoma muri Korani 47 ku murongo w'indwi. Subiramo uwo murongo kuko Korani basomye budasaba farsi yaremenye Korani n'abafite barwani kandi dutize abandi barusoma mu mbere. Niba bishoboka mu dutize tongera mu cyarabu. Cyane cyisoma mu cyarabu. Bandisha mu Kiswahili ucubisoma no mu cyarabu. Batendere mu dini ko riri mu cyarabu. Mucamura umwede muri ko idini rimo ntaririmo akajambo yiyongemo nyine ubwiwe. Reka dore mu Kiswahili. Soma narutsa. Enyi mwaamini yema bizeye mukimnusuru Mwenyezi Mungu nimwatabara Imana naye atakunusuruni iyo Mana nayo izoyatabara. Mu cyarabu haravuga ngo ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum. Nimwatabara Allah azobatabara. Ntaririmo umuyahindi yasobanye Korani yace agorekana ko kajambo k'idini kugira ngo abantu nibabisoma ntibaze batahure yuko ari Imana iriko iravugwamo kugira gusa atakaze abantu. Kubw'icyo rero tumaze kubona neza yuko aho nawe akeneye ko bamutabara twaciye tubona yuko uyu adakwiriye kuba ari nde umukiza. Bisigura yuko uyu Allah n'uyu Muhamadi nawe n'umwa yiwe nawe barakeneye umucunguzi. Kandi uwo mucunguzi umwe ari ku ruhande rw'abayisilamu ari kubirangiza ati ninde? Ni Yesu. Mu nsobanuro yiwe yavuze ati Yesu nawe yabogeye kure ku Mana. Yatanze Yohana 5 ku murongo wa 3 aho Yesu avuga ati nta kintu na kimwe nshoboye gukora kiretse icyo numvise kwa Data. Acavuga ati kubw'ibyo Yesu amajambo yose yavuga yayakura ku Mana hanyuma agaca bashikiriza abantu. Hanyuma abantu rero bamara gukurikira ayo majambo bagaca baronka ubugingo budashira. Reka yibarize Yesu Kristo rero ayo majambo yakura ku Mana mbega yerekeye iki? Soma Yohana 3:16. Yohana 3:16 haravuga ngo urukundo Imana yakunze abari mw'isi yatumye itanga umwana wayo w'ikinege tuzomwizera wese azapfa rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Bandanya kuko atazanywe soma kuko
cumi n'indwi kuko imana itatumye umwana wayo gucira bari mu isi urubanza ariko bari mu isi bakizwe nawe. bantuhagarare gato kubw'ibyo Yesu ariko aravuga ati kuko urukundo imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntate rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. kuko imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza ariko abari mu isi bagirene bakizwe nawe. kubw'ibyo umuntu wese ari ngaha ku isi zine kirema muntu wese ari ngaha ku isi ni ngombwa yizera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana kandi icyo cyamuzanye Imana yamutumye kugira ngo abe ngaha ku isi umuntu wese azomwizera abe ubugingo budashira. kubw'ibyo Yesu yaje gukiza abari mu isi. bandaya 18 haravuga ngo nazotsindwa n'urubanza ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. kubw'ibyo ngaha tugaba ibintu bibiri. hari abamaze gucibwa urubanza n'abafite ubugingo budashira bamaze kwizera. utarizera uwo mwana w'Imana aramaze gutsindwa n'urubanza ariko uwamaze kwizera nta rubanza rukiri kuri we. kubw'ibyo rero umukiza ariko aragenda agaragara yuko ari Yesu Kristo wenyine kuko nta murongo n'umwe muri Korani uvuga yuko ari umukiza. nta murongo n'umwe muri Korani uvuga yuko Muhamadi ari umukiza. mugabo umusobanuro y'umwigisha avuye ngaha ku bigo b'Isilamu yavuze ati nibyo Muhamadi nawe nta kintu na kimwe yigera akora nawe yagiye ngo akore ibitangaza ariko nta kintu na kimwe yigera akora kiretse yuko yabikora ahawe uburenganzira nande ahawe uburenganzira n'Imana. mugabo ntibisigura yuko Muhamadi ari umukiza. yacatanga muri Korani 14 ku murongo wa mbere. somera abantu Korani 14 ku murongo wa mbere. ungarutse kabisa 14 ku murongo wa mbere. 14 ku murongo wa mbere mwarimu ni honde. haravuga ngo 14 ku murongo wa mbere haravuga ngo Alif Lam Mim. hiki ni kitabu tulichokiteremsha kwako. 14 rimwe Qur'an 14 rimwe ndio mwalimu nanyene bandanya ili uwatoe watu katika giza uwapeleke katika nuru. kubw'ibyo musigo y'Umwisilamu avenga yizera neza yuko Muhamadi yatumwe n'Imana yiwe kugira ngo Muhamadi yakure abantu mu mwiza abatware mu mucyo. mugabo mirongo twateye n'umwigisha n'ingakure rw'abakristo mu mwanya imyetugingiri yo kwigisha yerekanye ko Muhamadi nyine ubwiwe atajya ariko arava niyo ariko araja. kandi bityo bigaragara yuko n'amasengesho ya Muhamadi adashobora gufasha umuntu n'umwe. kubw'ibyo uyu murongo uvuga yuko Muhamadi yaje gukura abantu mu mwijima abatware mu mucyo. mbega aya majambo asigura iki? 43 Qur'an 43 Qur'an haravuga ngo 43 itandatu na rimwe haravuga ngo itandatu na rimwe nahageze mwarimu. kwa kweli Nabii Isa ngo by'ukuri umuvugishwa n'Imana Isa Yesu ni alama ya kiyama, niwe kimenyetso cy'umuhero kuwa kinaanza kutukaribia, yuko umuhero utwegereje. mutikifanyie shaka kandi ntimukagire amakenga, ifuateni mumurikire iyo njia iliyonyooka. kandi bandanya itandatu na kabiri akavuga ngo Bwana asikuzuieni shetani, bila shaka yeye ni adui kwenu aliye dhahiri. Inatosha. Kugeza Muhamadi alikavuga ati mubyukuri umuvugishwa n'Imana Isa ariwe bahisemo bizera ko ari Yesu, ngo niwe kimenyetso cy'umuhero yuko umuhero ugizene utwegereje. Kubw'ibyo rero abantu ntibakagira amakenga. Muhamadi akaganira avuga ati nimumurike Yesu Muhamadi kugira ngo natware kwa Yesu, kuko uyu Yesu niwe nzira igororotse ishobora kubashikana ku Imana. Kandi Satani ntakabatangiye kubera iki Muhamadi yavuga ati yeye gukura abantu mu mwiza abatware mu mucyo. Cyane ko inzira igororotse kandi ishobora kwiga abantu arinde ari Yesu. Reka tubarebe mbega Yesu rero niwe mucyo. Yohana 8:12 Yohana 8:12
kabiri nahageze haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati jewe ndi umuco w'isi umurikira azogenda mu mwiza ariko azogira umuco w'ubugingo kubw'ibyo Yesu wewe abandanya avuga ati jewe Yesu ni jewe muco w'isi. Umuntu wari wese amurikira ntawaza kwiga agendera mu mwiza ariko azogira umuco w'ubugingo. Na Muhamadi yavuze ati ngo niwe muco w'iki rero uko abantu mu mwiza abatware mu muco. Uwo muco nuko bizera Yesu kandi muri Korani twavuga ati Yesu niwe nzira igororotse abantu bakwiye gukurikira kandi Satani ntakabatangiye ntakabazibire ababuze gukurikira nde uwo Yesu. Kuburyo Muhamadi yavuze ukuri kuko nyine ubwiwe ntashoboye gukiza, nicyo gituma nyine ubwiwe reka tugirane kwizera Yesu Kristo. Nimakaza gutanga umurongo na Muhamadi wenyine ubwiwe yarishikaniye Yesu kuko dukorera mucunguzi uza kubihakana umurongo aza kuwuhabwa. Kubw'ibyo rero nta murongo n'umwe muri Korani uvuga yuko Imana y'Abayisilamu cyangwa Imana Allah ari umukiza cyangwa Muhamadi ari umukiza. Ko twamaze kuburyo byose rero tukaba twamaze kubwirwa ibyo ni y'amajambo yuko umukiza w'abantu ari Yesu. Mbega Bibiliya ibandanya ibivuga kwiki? Genda mu cyeto cya mbere cya Yohana 4:14. Icyeto cya mbere cya Yohana 4:14. Icyeto cya mbere cya Yohana mwarimu haravuga ngo nahageze Yohana wa mwigisha Yesu yakunda. Haravuga ngo cya mbere cya Yohana 4:14 havuga ngo iki? Haravuga ngo 4:14 haravuga ngo natwe twarabibonye turabishingira intahe yuko data wa twese yatumye umwana wiwe kuba umukiza w'isi yose. umwana wiwe kugirane kukuriki umukiza w'isi yose. Yesu Kristo niwe nde umukiza w'isi yose. abantu bari misi yose bakwiye kwizera nde Yesu Kristo. Yesu Kristo ari nde umukiza w'isi yose. Abayisilamu bari mwisi ntibari mwisi barabitubwira namba bari mwisi bakeneye Yesu niwe mukiza. baratubwira ko batari mwisi cyangwa batatubwiye ko batari mwisi nabyo birashoboka. usanga bibereye mu kirere bakibereye mu kirere cyane ikuzimu birashoboka. baratubwira mugabanye bagendera kuri ino si ni ngombwa bizere nde Yesu. Alimasi yatemeye gutega yanyuze Alimasi ndamuzi amesha rero anatoa umukozi w'Imana mizuri Alimasi wewe kwa mtumishi wa Mungu azocha umutama w'ishengero akichukua sadaka ya taifa atakuwa mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa akachukua sadaka ataifa anakwenda yamaze kunezerwa. Kubw'ibyo rero Yesu Kristo niwe aguma agaragara nk'umukiza w'abantu. Sibeka nsomera Yohana 17 uhere ku murongo wa mbere. Yohana 17 ku murongo wa mbere. Havuga ngo iki? 17 ku murongo wa mbere. Nyarutsa. Ijambo ry'umukuru avuga ngo Yesu umuherezi mukuru wacu asengera abiwe. Nyarutsa. Haravuga ngo Yesu avuze ibyo arandamiza mu ijuru. Ati igihe kirashitse shimagiza umwana wawe umwana nawe agushimagize nk'uko wamuhaye ububasha kubahise umubiri wose ngo aho wamuhaye bose abaho ubugingo budashira. Kumbe Yesu yawe ububasha kuba afite iki? Umubiri wose. Kuba afite iki? Umubiri wose. Abafite umubiri wose bamaze kwizera atabaye iki? Ubugingo budashira. Ikibazo cy'ubutatu kiri ngaha. Mbega Abayisilamu barafise umubiri ntibafise umubiri? Reka tawe bafise. Baraza kubitubwira. Barabitubwira. Mugabanye bafise umubiri abanyine bizere nde Yesu. Basi ikigwa cyaheze. Ikigwa cyarangiye kuko umwigisha kubona ko abakiza batangiye kwigisha ikigwa yagizene yakirangize kuko nibabuze kubona bya kabiri ntabwo baza kubihakana ariko yabaye gusa bwivugire kugerageza kwerekana yuko nabo bafise inde bafise umucunguzi. Mugabo Muhamadi ntashobora kuba umucunguzi kubera iki? Nite Korani 12. Korani 12 haravuga
ngo kubera ko Muhamadi adashobora kuba umucunguzi. cumi ijana na kabiri haravuga ngo basi nyarutsa wanangoja jingine ati mbega barindiriye ikindi ila kuwafikia siku za adhabu kiasi ko bazoshikamo n'imisi y'ibihano zilizofikia watu wa kabla yao. iyi misi yashikire ibihano ku bantu babayeho imbere yabo. vuga uti Basi ngojeni Waislamu, Muhamadi ariko aravuga ati Bayisilamu nimurindire nami pia ajewe kandi Muhamadi Muhamadi kandi Muhamadi niko pamoja nanyi katika wanaongojea hayo. kubw'ibyo Muhamadi nawe arindiriye iki? Imisi hano genda ku nsobanuro y'uwo murongo. ubusobanuro bw'umurongo haravuga ngo mu busobanuro haravuga ngo busobanuro haravuga ngo ukimwona mwenzako amenyoroko kwa jambo hilo unalolifanya, niba bari mugendera mumwe ku kintu nawe uriko ukora, basi kitemaji upesi kichwa chako, nawe nukuri umutwe wawe ucuwombeka n'ingoga, kubera yuko utanyorewa pia, nawe udacumobwa kama likonyorewa nk'uko mwabo bagizene bamumoya. kubw'ibyo Muhamadi arindiriye ibihano, kubera ko arindiriye ibihano nta muntu n'umwe yashobora gufasha, ahubwo ukwiye gufasha abantu ni Yesu Kristo tubone yawe ububasha ku bafise umubiri bose kugira ngo abahe ubugingo budashira. nicyo gituma twebwe abakristo tuvuga tuti umukiza w'abantu bose, umukiza w'isi ninde? ni Yesu Kristo gusa wenyine. ibyakozwe mu mwaka wa 12 ibyakozwe mu mwaka wa 12 haravuga ngo ibyakozwe mu mwaka wa 12 niho ndi mwarimu somera haravuga ngo 12 haravuga ngo 12 kandi ntawundi agakiza kabonerwamo kuko atari izina munsi y'ijuru ryahawe abantu, kuko atarindi izina ryahawe abantu bwa munsi y'ijuru dukwiye gukirizwamo atari rya Yesu. arindi izina rero ku murongo w'icuma nyene abasaba ngo yasibyo tuburi kangwa kuwari duhere ku icumi. uracyemera tu icumi haravuga ngo icumi haravuga ngo icumi hara 11 wose tubinde ndiko ndakubwira ba icumi haravuga ngo nimumenye mwese n'ubwoko bwose Israeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti uwo mwebwe mwabambye Imana ikamuzura mu bapfuye yuko ariwe hatumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. ndakurwa 11 uwo ni we buye mwebwe bubatse imyagaro mwanse mwatituye kandi ryahindutse kumifuka. 12 kandi ntawundi agakiza kabonerwamo uwari karavugwa ni Yesu Kristo, kandi ntawundi agakiza kabonerwamo atari izina rya munsi y'ijuru ryahawe abantu, kuko atarindi izina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo. kubw'ibyo bwa munsi y'ijuru izina ryahawe abantu bakwiye gukirizwamo ni izina ryanjye rya Yesu gusa. wowe ugumye kwa Muhamadi umuhero urakurindiriye, kubera ukurindiriye cyangwa ibyo byago bikurindiriye nuko aba yamaze gushaka ikimenyetso yuko ari ngombwa ndoda muri Gehinomu 19:71. utize Yesu muri zerezo ryawe haravuga ngo 19:71 haravuga ngo avuga ngo iki 71 wala hakuna yeyote katika nyinyi kandi nta n'umwe muri mwebwe ila ni mwenye kuisikia hiyo jahannam kiretse ko ari ngombwa ari gushika muri Gehinomu moyo wako kwisha kuhukumiwa, kandi iryo ni itegeko ry'Imana yawe yamaze gusinyira. kubw'ibyo Muhamadi ariko aravuga ati we cyangwa we Muhamadi nta n'umwe muri mwebwe kiretse ko ari ngombwa ateza gushika hehe muri Gehinomu. iryo ni itegeko ry'Imana yawe ryamaze gushirwaho. ni ngombwa uri umuyisilamu wese kwiga Yesu Kristo ko ari we mukiza, Gehinomu irakurindiriye. umvize isobanuro y'umurongo rero ufafanuzi Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Muhamadi yavuze ngo iki? Mwenyezi Mungu atamwambia
mtu ngo Imana izobwira umuntu w'Umuislamu abo rukia ndani ya jehanamu, gusimbira muri Jehanamu. atakaporukia ndani yake, Yamara gusimbira muri Jehanamu, ataiona ni mahali penu kapendeza hapo kabisa. yamara gusimbira muri Jehanamu, atacibona ari ikibanza cyiza cyane rwose cy'umunezero. Tunaendanya Bandana wanaohukumu katika nyoyo, gushika urubanza mu mitima yabo, kwa tunakubali moto na tutaungua kwa ajili ya mwongozo wetu, ko twemeye uwo muriro kandi twemeye no guturirwa kuko ubugome bw'Imana yacu. kisha wao hanyuma abo nabo rero ujitumbukiza katika jehanamu, katika moto. bagaca bitera basimbira muri uwo Moto huo, muriro, kumbe moto huo uwo muriro. ipepo kumbe igihugu cy'Abayisilamu ni rihe? igihenomu, igihugu cy'Abayisilamu ni rihe? igihenomu tubisanga mu kihe gitabo? mu gitabo cy'Abayisilamu Korani. kubw'ibyo aya yamaze gusinya ko ari ngombwa ko muza muri Jehanamu. nimuze mwizere umwami Yesu Kristo muri ubugingo budashira. umwami Yesu arahezagire. Amashyi menshi ku mwigisha wacu, amashyi menshi ku mukristo wese ari ngaha nijoro, ku mwigisha wacu. agenda neza cyane muri kino kibanza mu mahoro n'umutekano. Imana yaraduhaye amatwi twese n'ubwenge. abari hano amajambo y'Imana ariko aravugwa mu bitabo byose. Imana ibahe gutahura no guhitamo icyiza n'ikibi no guhitamo inzira y'ukuri. nta makomantere tuvuga, niko bimeze. kugira ngo tumereze mugenzanje ahagurutse umwigisha ku ruhande rw'Abayisilamu. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Nizere nabonye mwatekereje cyane muriko murakurikirana ivyigwa. Yego. Hanyuma twadupapuro n'ivyandiko mugume muvyandika. Aka n'akanya rero ko guhagurutsa umwigisha amenyeye gukura imisumari mu rubaho bazingiyemwo. uyu nawe n'umusobanuzi w'ikirundi adasanzwe, akaba ari Alhaji Idrissa. turagusabye uze ukoresha iminota yawe 20 kugira ngo umusubize mu kigwa umwigisha. sinzi ko yari yabakurikiranye, turabaha ikaze kugira ngo ikigwa cy'uno munsi gihagaze ngo hagati ya Allah, Muhamadi na Yesu Kristo ninde mucunguzi w'isi yose. Nicyo dukeneye kumenya abakoraniye ngaha kugira ngo twigire twatahuye ikigwa. murahawe ikaze. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubanye gushimira Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha byiruke kwasozereye intumwa n'abahanuzi. nawe sundi n'umwarimu w'abarimu, umukunzi w'abakunzi, icyitegererezo cy'abantu, umukunzi w'ibiremwa. nawe sundi intumwa y'Imana Muhamadi sallallahu alaihi wasallam, hamwe n'abasangirangendo biwe n'abayisilamu bose batogerageza gukurikiza inyigisho n'imigenzo byaranze intumwa y'Imana Muhamadi gushika ku munsi w'imperuka. dusabe uhoraho Allah adushire muri abo. Rahuma amin. Ndanezerewe cyane n'umwarimu avuye hano, kuko nabonye ko ikigwa cyamaze kumukubita hasi, ugatangwe guhiga abacunguzi ngaha ku isi. ikigwa kibaza ati hagati ya Muhamadi na Allah na Yesu ngo ndazorokora abantu, ari ikigwa abanyene batoye ubwabo, agaca atangura kutuzanira iby'abacunguzi hano. namaze kubona ko ikigwa cyamaze kumukubita hasi, ariko nagira gukosore kugira ngo ntudusubire. twagiye muri Yesaya 26:18. Yesaya umucunguzi ngaha ku isi. Subhanallah. 26:18. Twagiye Aravuga mwarimu kwasana bandika. avuga ngo iki? Twari dukuriwe. iyo ni Bibiliya yawe iriko irakubwira ngo mwari mukuriwe, sinzi ko ari mwebwe. Turaribwa. Bimera nkaho twavyaye umuyaga gusa. Nta gakiza twazaniye isi. Ati nta gakiza twigeze tuzanira isi. Nta gakiza twazaniye isi. Yego. Kandi nta nabo kuba bari mw'isi. Kandi nta nabo kuba mw'isi bavutse. None mwebwe ko Bibiliya ivuga ko agakiza Imana yazaniye isi, atana abakiza bo kuba mw'isi Imana yigeze irema, mwe mwavuye. Abo ntibavuka. Mupfaho mwebwe. Abo ntibavuka. Cyangwa mwe mwakoze mumva mw'ijuru. Nta gakiza Imana yigeze izanira iki? Isi. Gira na gukosora ku
gukiza ngaha ku isi. Twagiye muri Zaburi tubaza Imana nayo. Ine n'icenda umurongo w'indwi Zaburi. Zaburi ine n'icenda umurongo w'indwi haravuga mwarimu ko basaba n'abandika. Yego. Ine n'icenda ku murongo w'indwi haravuga ati havuga ngo iki? igitabo kitagira bismillahi. Ico nyene cyagira ngo yego. Nta n'umwe ashobora gucungura mugenzi we na gatoya. Urebe uvuguruza Imana yanyu. Imana muri Bibiliya ivuga ko nta muntu umwe ashobora gucungura mugenzi we kandi atanaga na gatoya. Ugaruka rwo ngo Yesu n'incungu yanyu. Wiyenda ugaruka bivugire hano. Imana yarahiye ko nta ncungu ishobora kuba ku isi gucungura iki? Umuntu n'umwe. Ana cyo gituma mwarimu kare guhaye umurongo muri Korani ndagusubizayo. 3:9 narebe Korani. Dusomere mu Kirundi nyene neza ndaza arumva atahure. 3:9 kuko nabonye impanga yisha amatwi ntiyabyumvise. Reka ndagusubiriremo. Soma iyo nyandiko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيجو. ما زوره الله. arokora bamwe bamugamurukira kubera ugushitsa kwabo. Ni Allah uhoraho. Allah ni nawe ashobora kurokora umuntu wari we wese. Arupinga kuramadika bya Yesu hano madika utuntu uterateranya imigozi gucika. Sasa hano dukeneye umucunguzi w'abantu ninde? Uyu nazo ducungura kuri wa munsi hazore ko aracibwa urubanza. Mbega bivuze gute? Korani 9 ugende murongo wa 71 twagiye habana mugosoro ucavugiwe mu nyuma. 9:71 aravuga mwarimu havuga ngo iki? Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Abemera atabemera babagabo n'abemera b'abagore n'inshuti kwanza cyambere utagura ikimenyetso. N'inshuti zibushitse komeza bahimiriza gukora ibyiza. Ikintu bigishanya abantu bemeye Uhoraho bahimiriza gukora iki? Ibyiza. Si ukuza guhenda abantu ngo baracunguwe bakagwa mu bibi, ahubwo abantu babwizanya bamenye ukuri bave mu kinyoma. Komeza. Bakanabuzanya gukora ibibi bakaniza kwisengesho. Icyo kintu cy'abakora bamiza kwisengesho n'igikorwa. Komeza. Bakanatanga ishikanwa zakati. Bandanya bakanagamburukira Uhoraho Allah n'intumwa yiwe. Bagaca bagwamurukira n'intumwa y'Imana Muhamadi. Abo rero Allah Uhoraho Allah azobagirira impuhwe. Mu by'ukuri Allah niwe nyene inguvunye n'ubwitonzi. Hawundi umuntu afise ubushobozi bwa nta Yesu na Muhamadi. Umuntu azorokora abantu n'Uhoraho Imana rugira byose. Mbega Bibiliya nawe uvuga gute? Twagiye muri Yesaya 4:3 kugenda umurongo wa 14. 4:14 igitabo cya Yesaya. Aravuga mwarimu ko asaba n'abandika. Avuga ngo iki? 4:14. Naam. Ati uku ni ko Uhoraho agize. Uzuvuguruze ndazi ko mutubaha Imana. Uhenda uzumuvuguruze Uhoraho. Uko Uhoraho agize. Abandazi ko batemera Imana. Uraza kubwira bavuguruze Uhoraho Imana rugira byose. Uhoraho avuze ngo iki? Ego umucunguzi wanyu. Atukuri ko Uhoraho agize umucunguzi wanyu. Jamani wani Yesu. Wani Yesu. Uhoraho. Uze kumvira bakanye hajya ni baza. Komeza. Uwera w'Abisirayeli. Ati natumye Babuloni ku bwanyu. Igereze ngaho. Reka namwongere wa kabiri. 4:4 Yesaya. 4:4. Nimba uri umugabo udakuzupinge tiyo Bibiliya irabeshe Yesu niwe mucunguzi. Ndakwemera. Soma hiyo nyarotsa. Haravuga ati avuga ngo iki? Ni ku mucunguzi wacu agize. Izina ryiwe ni Uhoraho nyene ingabo. None ujyaje kwigisha iki hano? Waje gukora iki hano wewe? Ndagufashanya. Umucunguzi ni Uhoraho. Mbega Uhoraho avugwa ninde? Korani 2:255. Mbonye bakomye amashari. Ubonye natigera pfana. Umucunguzi wawe Uhoraho yarapfuye. Umuntu n'abapfa ntashobora kubahoraho. Utavuka bimeze.
twagiye soma hiyo kabiri kangahe mwarimu? 255 Haravuga ati havuga ngo iki? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Allah nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri kiretse we. Nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri kiretse Allah. Niwe uhoraho. Uyu Allah rero wa mucunguzi niwe uhoraho. Uzopinge muhagarikizi wa byose. Muhagarikizi wa byose. Kandi mu bihe byose. Kandi mu bihe byose. Ntaza gusinzira nka Yesu. Yesu kubwato bwari bubatwaye korokora gutasinziriye. Ari mu bwato. Ipiro ryamutwaye. Umuntu yakwitwa n'inzara akaja gusegiye. Wowe yorokora abantu gute? Komeza inyandiko. Ntafatwa no guhunikira. Uhoraho Allah ntashobora gusinzira nka Yesu. Cyangwa gusinzira. Cyangwa ngo asinzire. Ibyo ntibishoboka kuri wa mucunguzi wacu. Twaba tumusaba gucungurwa yasinziriye. Ntashobora gusinzira Yesu. Genda kwishura wige. Umucunguzi n'uhoraho Imana rugira Allah. Acharaza ngato bagutuntu mu gutanga inyandiko. Agenda muri Yohana 3:16. Nagutwenza ngo tujije kwigisha nta n'ivyuzi. Soma Yohana 3:16. 3:16 ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Ego. Haravuga mwarimu ati kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi. Ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ngo niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ngo mwizera wese ntazapfa rubi. Ngo mwizera wese ntazapfa rubi. Ariko azahabwa ubugingo budashira. Reka ndabereke ko batarigera baja kwishuri ngo biyige. Umwana w'ikinege baru nabarumye. Ego. Haruda mukurikira. Oya. Reka renda kwere kundi zo gutusigura wavuze wari. Kuvayo 4:2. 4:2 igitabo cyo kuvayo aravuga ati. Avuga ngo iki? Kandi uzubarire Farawo. Ukuri kuhora hagize. Ni Imana bivuze si wewe. Si Yohana. Isirayeli. Ati Isirayeli. Ni umwana wiwe w'imfura. Ati Isirayeli ni umwana wanje w'imfura. None cyo kinege Yesu cyavuye. Tubonye w'imfura yitwa nde? Isirayeli. Ni wahaguruka hari tubwiye ni Isirayeli. Wari twumvise ari w'imfura. Umwe yarongora abagore bane niwe Yakobo. Yo wari wizera wewe. Minacho tubyo cyo kuvugira hano birakuroka. Genda wanzu byikubimenye. Genda abana babwira muragera gushira myiki. Niko bimeze. Atagenda muri Qur'an. Wumvise gera no mirongo. Ndiko naca mirongo yaciyemo. 14 Qur'an umurongo wa mbere. 14 rimwe aravuga mwarimu ko basoma n'abandika. Aravuga ngo iki? Igitabo kitagira amakenga muri ico. Naam. Indongozi kubemera Mana. Bismillahir rahmanir rahim. Ego. Alif lam ra. Iki ni igitabo twakumanuriye Muhamadi. Ati iki ni igitabo twakumanuriye Muhamadi. Icyanyoheye nuko yamaze kwemera ko Muhamadi yamanuye igitabo cyitwa nde? Qur'ani. Wahora mubihakana abo murahaye murabyemera. None harabyemera ringi. Ko Muhamadi yahaye igitabo cyitwa Qur'ani. Barahaye barabyemera mugabo bahora babihakana komeza. Kandi bemeye ko yagihawe n'Imana. Yabyemeye bandanya. Iki ni igitabo twakumanuriye Muhamadi. Wakoze Imana iguheze uzovayo. Kugira ngo ukure abantu mu mwijima bajane mu muco. Kugira ngo Muhamadi bakure abantu mu mwijima bajane hehe? Mu muco. Jameni hanabaje kurokora abantu. Agukura mu mwijima akakujyana mu muco. Ikindi burondera kiba ari giki? Naho panyaruka b'Abayisilamu hano mu Nyaruki. Uko mwumvise ko Muhamadi akura abantu mu muzimitsa akabajyana mu ki? Mu muco. Komeza inyandiko. Ku bushobozi bw'Imana yabo. Kandi Muhamadi ngo bikora ku bushobozi bw'Imana yabo. Niko bimeze komeza. Kandi ubashikaye mu nzira ijya kuri nyene inguvu. Kumbe Muhamadi kunyigisha ziwe zizodushikana kwa wabo ni nyene iki? Nyene inguvu nyene gushima. Aruhoraho Allah subhanahu wa ta'ala. Nukuri ngana cyo wanze. Ntacyo wanze. Kwa Muhamadi na Allah. Abagonze igikuta. Nicyo gituma bakubariyeni. Umucunguzi n'umwe n'uhoraho Imana rugira bose. Acaragerageza kandi karongo. Mu byakozwe n'intumwa 12 avuga izina ry'umucunguzi. Nagutwenera avuga ati byusomye nta n'ibyuzi. Reka ndagukosora kabisa. Kamwe ku kandi. Somye inyandiko byakozwe n'intumwa 12 aravuga ati ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko atarindi zina munsi y'amajuru ngo ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo. Umusomyi wacu yongeramo ngo ninde? Ngo ni Yesu. Nta Yesu yanditswemo. Ntudusubire kudakubesha hano. Nta Yesu yanditswemo. Muga kuba bagenda
musomyi wa Bibiliya reka ndagukosore hera 2:2 aho nyene haravuga ati kavuga iki kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho si Yesu azokizwa. Waislamu takibiri Allahu akbar. Takibiri Allahu akbar. Icyatuzanya ahantu guhamagara abantu bemera Imana imwe turazi ko arabahakanye mbwa turagerageza siko bimeze gushima arabagarariye iki 9 Korani 33 ngo uratwe reka mana kumbizi 9:33 Korani 9:33 aravuga mwarimu yarutsa bismillahir rahmanir rahim mbega nibaziko nyaruka 38 tunyarutse 38 ati Allah Uhoraho Allah yaraganiye indyarya z'abagabo n'indyarya z'abagore hamwe n'abahakanyi bo mu Yesu no mucunguzi kandi ucunguzi ari Uhoraho abanyenaba iki yabaraganiye umuriro wa Jehanamu mwebwe nta kindi murindira atari umuriro wabonye ibihe n'ibindi muzobamwe ibihe n'ibindi ninde ahubwo babahakanyi mukaba abayisilamu cyo kuranze atonje garatwenga acagenda mwarimu agenda asimbira muri Korani 9:61 wumvirize navyo yavuze 9:61 Korani aravuga ati bismillahir rahmanir rahim mu by'ukuri Yesu niwe kimenyetso cy'uko umuhero uri hafi niwe kimenyetso cy'uko umuhero uri hafi nimubwire ko amakenga mugabo arayigisha abakristo ngo abayisilamu ntibemerande ngo ntibemera Yesu nagukunze kuri ayomera Korani kuko yanakubwiye ko Yesu ari kimenyetso cy'umunsi w'iki w'imperuka acarabona ko havuzwe ngo Yesu ngo ibi nivyo urumvire komeza nimubwire ko amakenga nimubwire amakenga ahubwo jewe Muhamadi nimungurikiye nimuze namwe n'abarabi nabo bose n'abajya bose mukurikira intumwa y'Imana nde Muhamadi yego kuko iyi Korani yatangwa na Muhamadi niyo nzira igororotse nta Yesu ahajya ngo agororotse ngo nzira igororotse ni Yesu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kurikira Muhamadi uzohatugira gute ugororoke Korani 3:31 sibyo 3:31 Korani yarutsa bismillahir rahmanir rahim vuguti rero muze kwamara ya Korani yazabara Muhamadi ukemera ukibigenda gute nimwaba koko mukunda Uhoraho Allah nimba mwumvise ko umucunguzi kandi azorokora abantu ari Uhoraho Imana yogira byose Allah nimumurikire jewe Muhamadi ati kurikira jewe Muhamadi maze Uhoraho umaze gukurikira Muhamadi Uhoraho azobakunda Uhoraho azoca bakunda kandi Uhoraho Allah azobaharira ibyaha byanyu Waislamu takibiri Allahu akbar kurikira abana Muhamadi ufite ibyaha ugume kwa Yesu mubeshera ugume mu muriro niko bimeze kuko Muhamadi niwe asozera intumwa n'iki n'abahanuzi kandi Allah niwe yatumye izo ntumwa zose kuza ngo zigishe abantu bwa ku isi kugira ngo zanyigisho nibazemera bazoronke ingene bashobora kuja hehe n'ijuru nibahakana nabo bajehe mu muriro nk'abajya nyene niko bimeze kandi babihakana babizi azigaza ati ngahe tanu ko ari miki twagiye rero ninde muri mucunguzi w'abantu twabivuze ko intumwa zose z'Imana zatumye ngaha ku isi kwigisha abantu mugabo haragahebuza uwo nawe ni w'Imana nde Muhamadi tora Korani mwarimu 3 Korani 2:33 hadithi yayo nyarutsa mwarimu 2:33 hadithi yayo iravuga iti nyarutsa yego ndageze mwarimu 2:33 aravuga ati naam watakusanyika waumini siku ya kiyama ku munsi w'imperuka abantu bose bazokwegerana na watasema bavuge bati lao tungeombea kwa Mwenyezi Mungu Allah iyo dusabirwa kuona Imana rugira byose Allah na watamfuata Adamu ili aende kuombea abantu bazogenda bakurikira Adamu bagenda basabire ku Mana na watasema bavuge bati wewe ndiye baba watu wowe uri saba abantu amekumba Allah kwa mikono yake wowe yakumbye n'intoki ziwe na akamrisha malaika wakusujudia mareka ngo bakubamire na akakufundisha majina ya vitu vyote bakwigisha amazina y'ibintu byose nyarutse mu gusoma tuombe kwa Mola wako ati dusabira kuba Imana rugira byose ili atustareheshe na kutoka naye sehemu yetu hii yego na atasema Adamu babwire ngo iki mimi siwezi ati jewe sishobora kubasabira mimi siwezi ati jewe sishoboye na atawaambia
atawaambia Naam. akikumbuka makosa yake na ataona haya. Adamu azibuka amakosa yakoze acagira isoni. Akasema, acavuga ati mfuateni Nuhu, ati mugende kwa Noa. hakika yeye ndiye mtume wa kwanza aliyemtuma Allah Munyarutsa kwa watu ardhini. Ego. Watamfuata naye atasema, baca bagenda kwa Noa babwire gwiki mimi siwezi. jewe ntavyo nshoboye. Mfuateni kipenzi cha Mwenyezi Mungu Ibrahimu. Ati mugende kwa Aburahamu. Watamfuata Ibrahimu naye atasema, na Aburahamu babwire ati je ntavyo nshoboye. mimi siwezi. Bali mfuateni Musa ambaye Mwenyezi Mungu alimpa Taurati. Ati genda kwa Musa Imana ahaye Taurati. Watamfuata Musa. Bagende kwa Musa. Naye Musa atawaambia, na Musa babwire ati mimi siwezi. jewe sinshobora gusabira umuntu n'umwe. Bali nendeni kwa Yesu. Ati nimugende kwa Yesu ariwe Isa. Kwani Yesu ni mja wa Allah. Ati Yesu ni mushumba w'Uhoraho. Na mtume wake na neno lake. Intumwa y'Imana n'ijambo ryiwe. Na roho yake. Na Yesu atasema, Yesu azovuga ati mimi siwezi. jewe Yesu ntarimwe nosabira. Bali nendeni kwa Muhamadi. Ati nimugende kwa Muhamadi. Ni mja aliyefutiwa makosa yaliyotanguliwa. Ati niwe ntumwa y'Imana yafutiwe amakosa yari yatangwe n'ayazoza. Na makosa yajayo. Komeza. Naye atasema, Muhamadi avuga ati watanifuata. abantu bazokurikira Muhamadi kuri uwo munsi w'imperuka. Nitaondoka nimwombe ni Mola wangu Allah. Agenda asaba urusha Uhoraho Imana rugira byose. Ya maombi na nitapewa idhni. Muhamadi aronka uburenganzira wenyene mu ntumwa zose zaciye kw'isi. Komeza. Nitainua kichwa changu. Muhamadi azokuraho umutwe wiwe na nitamsifu Allah kwa sifa atakazo. Aninazo Uhoraho Allah. Bice bigenda gute? Kisha nitaomba. Hanyuma Muhamadi asabe. Ataniwekea Allah kikoro cha watu. Abantu bazomuha igitigiri c'abanasabira. Nitakawaombea. Nyarutsa. Na nitawaingiza peponi. Hanyuma intumwa y'Imana Muhamadi acatwinjiza hehe? Mu bwami bw'ijuru. Acatwinjiza mu bwami bw'ijuru. Nta wundi ahari keretse intumwa y'Imana nde? Muhamadi. Azotwinjiza hehe? Mu bwami bw'ijuru. Nico gituma Yesu yaciye abwira abantu iki 2:8 Yohana. Yohana 8:2 koroka. 8:2 Yohana aravuga mwari mukosora bandika. Ati. Aravuga ati. Avuga gwiki? Nuko yongera kubabwira ati. Yesu yarongera abwira abagabo. Jewe ndi mukuhava. Yesu mukwigira mu ijuru. Namwe muzondondera. Ngabana uno munsi bapfuye barondera Yesu. Baracarondera Yesu abaciye Yesu baksitaye Yesu baguye Yesu baryamye Yesu ari kuri wose Yesu bambaye impuzu Yesu. Saba nyene. Yesu acabwira gwiki? Yesu acabwira ati kandi muzopfira mu byaha byanyu. Aba bazopfira mu byaha byabo nta mucunguzi bagira. Komeza. Muzopfira mu byaha byanyu. Ati kandi yonje ndazi ko mushobora gushikayo. Ariko Muhamadi rero azotwinjiza hehe? Azotwinjiza mu bwami bw'ijuru. Abantu bazotwashitse Yesu ari. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Turagushimiye cyane Mwalimu Idrissa, cyane cyane ukuntu ubahirije umwanya uri kuragenda neza, batahura iby'abarimu badatahura iby'abahagarikizi. Turamuhaye ikaze umuhagarikizi mugenzanje, tubongere iminota y'agasuru.